Ego murakoze nyine icubahiro nanje kuri akanya mu ntijije nanje nkenguruke nkuko bandi bakengurutse kuri kino kiyago nce ngenda nsongora icambere jewe nagira n'interano ntonyi nagira ntange kubera nitwa Renovanda bashinze nkora mu kinyamakuru iwacu nkaba nsanzwe nkora cyane inkuru zerekeye ibidukikije ego turafise mbona kazoza mugabo no munsi turafise ikintu gihanze isi yose yacekeye ihindagurika ry'ibihe jewe nagira ntange intererano nti iyo mbona kazozira hari mugabo nitashira imbere ihindagurika ry'ibihe navyo utembereye ngahirya za Kamesa hejuru y'igisagara urabona ko ibintu biberaho biteye akoba ariko abatuzi yuko hariho na carte yabayeho yerekana amazone à risque kizira kubakamwo muguravye inzu kuno ziduga ngaho hejuru biteye akoba nyakubahwa nyene icubahiro nta kuntu nta ngingo yofatwa kugira dukinge tutaronegwa kuvyo twubaka vyose hepfo birashobora gutwaga umwanya wose hama n'abanihenze igihe haba inondation mu Gatumba mwarashitseho muranatanga itegeko yuko abantu mu Gatumba bo kwimuka mugabo usubiyeho nuno musi hari abantu muri iyo zone bagarutseho aho nta kintu cokogwa kugira umuntu akinge atarasubira gusesa rero hariho ikibazo cerekeye ubutare muri iyi misi turabona ko ubutare buriko burimbwa kandi bugashoka ku mugaragaro mugabo turibaza tuti ko twakuze twese twiga mu mashuri tuzi ko mu Burundi hari ubutare hari inzahabu hari nikele kandi bamwe mu bakoze umwuga kera barakoze reportage hamwe ahubwo ubutare bwimbwa materiale hehe nikele mbega uno munsi ko bigiye ku mugaragaro twokwizera yuko kuko dufata ko abantu bivye kera bivye igihugu twokwizera yuko hazoba enquête hama tukabona ubwo butare bwimbwe iyo bwanyikiye nico bwakoze nabunyuruje hama ikindi nagira mbaze mu mbono kazoza niko ndayisoma mu kanya ngaha uburimyi buza mu vyambere mugo uburimyi buza mu vyambere umwimbu wongerekanye ntiyagire aho ushoregwa usanga arimo agahombo aho nanga karorero abakora mu reportage bashigaza cibitoki za Rumonge barabona abantu basize imitahe mu burimyi barima ivyamwa bitandukanye bakavuga bati iyo vyeze turabura aho tubicorera kubishora naho benshi bikora ku bihugu bibanyi harimwo n'igihugu c'u Rwanda anagira mbaze rero uno musi ko imbibe zugawe hoba ariko hakogwe kugira imbibe zugurugwe hari icizere uno musi processus ya colonisation de relation igeze he ikindi turi mu karere ego turafise imbona kazoza muga turi mu karere uravye umutekano mu Burundi turawufise mugabo ababanyi bacu ntivyifashe neza kandi nyene icubahiro musanzwe muri no marongo yishira hamwe Union Africaine musanzwe mufise ijambo rikomeye uno munsi turavye ibera ngaho hirya muri Congo ca Est kandi turazi ko n'ubundi busemwo ico butereramwo tukumva ko havugwa ibiganiro hagati y'abagwanya leta na leta ya Congo uno munsi icizero kiri hehe kuko iyo bibaye nabi Burundi bwo bwakira impunzi nibwo no munsi kandi buragana ibibazo aho naho nyene nifuza nyene cubahiro ko mwogira ico mukivuzeko rero ico nagira mperezeko nico gusaba nkumenyesha makuru uno munsi ni kibazo turiko turasoka ngo buke cerekeye igitoro yego turiko turagisokamwo mugabo ndazi ngira havuyemwe radio zimwe ko twabimuhe bitoroshe muri ico gihe nagomba nsabe ko ndazi ko hari amabutage menshi twaretse gukora twari kuja kuri tele ikuba twaretse gukora kubera ingorane y'igitoro ibihe nk'ibi muzuhore muri abanyene cubahiro n'amamedia nayo nyene ari privilege nayo nyene aronka abwira kazi kagume kabandanya Onezime yavuze ati radio izunditse tavuga abantu baragira ubwoba mugabo aho gafavere kakaba kugira iradio ca kinyamakuru giye kibandanya murakoze cyane burya imbere yuko nja kuri iki kibazo cy'ubutare nabanje kuzunguruka amasite bariko barimba yose
bose ndahatembera ni hamwe nacangirisha inama amakoperative mu Butare. Urasanga umuntu avuga ngo ariko arimba akakubwira ko ku kwezi yarose igarama imwe y'inzahabu. Guje ndabwira none rero kuhomba vamwo koko none woguma wimba atacukurayo. Bigi inzahabu ziroroshe zozo kwiba nico gituma udafise ikimashini jewe tunamaze kuvuga ko atari ufise kya kimashini bugara amagufuri ni nta makontra na leta tuzogirana amakoperative tuyotara ingere tuzoyagenza kuko wataco yinjiza urumva cagenda. Hariho abari barimvye kera barimvye barashora mbere hari n'abamaze kunyigamba bavuga ngo ivyo vy'Ubutare ngo nibo bijemwo ngo kare ngo twarimbira tugashora nta numwe yatuvugisha ngo kuva kera. Hari n'uwambwiye ati je natanguye mu 98 twarabugimba tukabushora nta numwe yatuvugisha we ni ubizanye. None nk'ubu no mubaza nti umaze gushora ubuganiki nta uzi kandida abantu ubu enquête mbere zaraheze zozo ndiko ndabarihisha ni bajya Rainbow Mining Burundi. Bo si Rainbow International Resources bajya barashoye Ubutare muga nta faranga na rimwe bazanye. Niho rero naca ndabahagarika. Nuno musi ndabwira nti mwebwe mutazanye amahera yavuye muri burya Butare ndayabona. Ntidushobora gusubira kumvikana na gatoya. Ntidushobora kumvikana kuko bobo turabibona ivyo twishyuza. Ku bandi kugira uvuga ngo wenda kwishyuza itoni izi Rainbow ndabishyuza itoni 2,000. Ndabishyuza 2,000 kandi bategeza kuzizana batabizanye emwe. Habwa mbere baravuga ngo leta ngo niyo ifise amakosa. Je nabwiye ntimunyereke ikosa rya leta aho riri. Mugana sanze hariho n'ibintu by'uburiganya bya ntuze ya kera code ya kera usanga Ubutare ntibari barabutunganije neza. Hariho nabandi bimba aribo banyitanga mu manyama bambwira ngo mbega ngo none ngo ko hazoza haraza ubutegetsi bushasha ngo buzoca buhindura amategeko rero ngo urumva ngo kare twashizemo mahera. Nti muri ayo mategeko mashasha bama bashizemwo ico bita les dispositions transitoires ingene muva muri ancien système muja muri nouveau système. Niba baba barufise amahera utari bwisubize no kuvuga yuko hacaba mechanisme ingene bizogenda kugira uronke amahera yawe. Ubu rero abo bimvye je naravye maze kubura ndabishyuza ibinganiki naciye mvuga ndaraba ugiye kuraba Ubutare bimvye ntani akamanyu urabona nka kujya kunka wokora ko ubwoya niko vyagenze. Ubutare mu Burundi buruzuye ku buryo gutumwanya ngo rikurondera ngo mbega ngo watwaye ubunganiki. Je narabajije ni Dubai bavuze ko inzahabu ngo zivi Burundi ngo zavuye Burundi zashotseyo ntimwompa amazina. Barayanyimye nabo nyene kubera babifisemo inyungu baranyimye amazina. None twiribwe turasiganwa n'ivyo tutashobora guharura kandi dufise ivyo duharura ngaha. Ubu rero niho twaciye duca umurongo bice bigenda neza. Ubu bose rero naho nyene nasanze n'amakontra azogorana kubera tutaragira amaroshereshe tumenye quantité irimwo. Aho tuzi gushika ubu agaciro ni nikere bugijya y'Umusonga tufise agaciro k'ibimiliyaridi 208. Novuga uzanya amahera yo gukoresha tuca tuvuga uzanya ngahe natwe tuzanyaya tuzogabura gute niho kontra yoroha. Mugabo ku bundi Butare nta biragoye. Nico tuba twace tugira uwundi mugambi w'ingene ubwo Butare tubwimba. Nuvuga duca turaba abahinga babishoboye leta ikaba ari kwirimba mugabe igakoresha abo bahinga ikabahemba mu mwimbu waje. Ni ijya societe mwumva Sonarek mu Cibitoki iri muri Titan be na Sotrevo ijya mu Kirundo. Hajya mu bisanzwe ni nka leta iri kwirimba ikaza kuguhemba mwumvikana ibice wowe utwara wundi ibice atwara. Na yahandi abandi bizotugora ko tugira amakontra. Hanyuma muravuze ikibazo cy'abene gihugu bahora bashorera nko mu Rwanda batagiye soko batakironka. Hariho ikiruta ikindi amagara aruta byose ubuzima bw'abantu.
jewe burya ntimugire ngo ni mwebwe abarundi mukimbaza n'abanyarwanda bahora banyandikira burya abende gihugu bo mu Rwanda je banyandikira bakambwira bati ntiwo vyorosha ukatwugurira tukaza guhaha je ndababwira nti ikosa cesi jewe ko ntegerezwa kingira bene gihugu none wewe ubutegetsi bwanyu ntimwobabwira bakazana icizere yuko atamugambi wawugirira nabo Burundi kihari bakazana bajya abantu bakabaduha none bariko bakoresha iki none twovuga nk'ubu bariko bakoresha iki abo gwaruka bakwima hama bakaruja kwigisha igisoda bakarujana muri M23 abo eta major general iri haji Kigali birazwi twamaturiko turabivugana none ariko abakoresha iki kubera icyatobaduha nico kibazo cye navuze nti nibaye barakuremera nta kundi jewe nzorucungira ku rubibe nibantera tuzokwivuna none twugurure umutwe w'umuntu nk'ugugwa ngahe erega hari ikintu kigoye wuguruye bace bazanamwe babandi baje guca imitwe abantu none tuzoca turi hiki abantu bazoca bavuga ngo wewe niwe wagiye kugurira umwasi none raba ivyo tubonye nico gituma rero n'ubu kandi ntavuga ngo ibiganiro ntibiba ibiganiro u Rwanda n'u Burundi murazi turabavyara tubivuga uko aba ofisiye bo mu Rwanda beshi bizi Burundi turazinanye twese aba ofisiye b'abarundi n'aba ofisiye ya Rwanda barazinanye ama telefone birirwa barandikiranira barazinanye urumva ko n'abanyarwanda nanje baranyandikira nkababwira nti ni muhanura uburongozi bwanyu namwe hanyuma tubiheze nta kintu Burundi bufise busaba kindi nta politike ivuga ngo Rwanda n'u Burundi ntibumvikanako nta vya politike bihari nico kibazo cyonye narumvise president w'u Rwanda ariko aravuga ngo bo ngo nta ngorane zabo ngo n'abarundi ngo bugaye rubi none twugaye uko nyene ego nabazane je mbere navuze nti umunsi wo kubakira twuguruye tubakira ntituzosubira kugara bizoba biheze none abujijwe n'iki kubazana ico nico kibazo yo kwishura ico rero si je ndacishura je mvuga nti kubona yase kubarungika nuko afise igikorwa ashaka kuzobakoza kunabi y'u Burundi igihe rero bikiri uko ntituzovyumvikana biragoye urumva rero kuvuga ngo mpa mahera mugabo wica abantu ngo ndashoye bica bigorana ku kibazo ca Kongo hariho ibiganiro biriko biraba n'ivyo kya kibazo ca Kongo cari ikibazo coroshe je nama ndiko ndabivuga je mwarabibonye igihe ari je natwara inama y'abakuru b'ibihugu mu karere je n'burya narigerageje ngo ndabereka ingene batora umuti w'ikibazo ca Kongo uwe je ndaba abo bariko baragwana umwe arondera iki ni giki Kongo ihaye u Rwanda rutazosubira rutosubira gutera hanyuma ico kintu u Rwanda ruravuga ngo ni FDLR cyamvuga nti FDLR fata ko ari umwasi wa twese nuwa Kongo nuwa Rwanda nuwa Burundi nuwa karere none rero usangwa FDLR ari ituma u Rwanda rutera Kongo twese mu karere tujana ingabo tuyigwanye gushika tuyiheze ico gihe Rwanda ntiruzaruka ivuga ngo nzotegwejo ica kabiri ni ku kibazo ca Kongo na M23 je twarihuriye ico gihe turavugana neza barambwira bati turashaka amahoro muri abakongomani batego none muri abakongomani kugira mwizeze leta ya Kongo yuko muri abakongomani mutara abanyarwanda mwogira iki dusanga umuti nuko baja mu ikambi hanyuma gatangura umugambi w'amahoro turumvikana baravuga bati none habuze iki bace bavuga bati twebwe bashatse ko badushira ahantu atabuzima buhari ni hehe ahitwa Sabinyo cyadavuga nti reka tuze kuverifya turabe ncandungika ingabo ngaha ziragenda bararaba basanga koko nta buzima bubaho jewe ncandagenda ikisha sadabwira bwa bundi ngora naho zihagaze ko hajya ahantu nta buzima buhari rondera ikindi kibanza bojamo kirimo ubuzima duca dutora hitwa Rumangabo turavuga tuti mwewe muca muri processes y'amahoro yo muri Congo, integration, demobilisation hanyuma hageze ko baja
twamaze no gushirayo ibintu bikenewe amazi yarariyo hageze ko bajayo niho vyaciye bipfa bacasubira mu ngwana je ku bwanje ndavye ingene twaganira umwe wese ivyo avuga ico gihe muri buka ko na leta ya Kongo yavuga ngo ntibashaka kuganira naye mu 23 je nagenda babaza none ko ari abakongomani muzobatahe hama baravuga bati nibemera koko kudepoza gushira hasi bigwanisho bakemera kuja muri iyo processes ati natwe turemeye ko zoca tugirana ibiganiro umva ko inzira yari yuguru basubiriye ingwano rero je n'ubu ngoma ngaruka hahandi nyene niyaba ari kibazo ca FDLR twese akarere tuvyumvikane tugende iyo migwi yose iriko yononera Kongo tuyigwanye yabi y'abaganda yababa bo muri Sudani erega burya hariyo nabo muri Sudani abaganda abavuye Buganda abavuye Burundi hari imigwi myinshi twese tuvuze tuti tuyigwanye kongereke kubisibanira amahoro azoca aboneka kuko n'u Rwanda ruzarosa amahoro mugabo je mvugane ubwo aho twige tubona ingwara niho ho vy'ukuri ikibazo nico uvuze ikibazo je numva cyose kiroroshe abo baye mu 23 so kuja muri ivyo vy'inzego bakaja mu gisoda bakabona ko amahoro ahari rero uno munsi jewe nico twafise ikizere murabona ye mu 23 bariko bagira ibiganiro Doha ntuzeye leta ya Kongo n'u Rwanda nabo i Washington baramaze kutubwira ko itariki 4 bazosinya amasezerano mbere naje barantumiye ko nzoja kuyarorera najewe urumva uburundi kuko murazi u Rwanda no Burundi na Kongo dusangiye vyinshi dusangiye CPG turasangiye mu rugomero rw'umuyaga nkuba murazi ngaha mu Burundi hariho IRAZ ya Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique tusangiye vyinshi birumvikana ko Burundi rero kuba umurorerezi ni ibintu bisanzwe kugira ngo ejo turabe ko dusubira kugira ya community dusangiye kandi ivyo bibazo bizoca bihe kuko zoca tuba tuti none bajya bo babikiye iki aca avuga ati biraheze reka rero twisubire muri CPGR abantu basubire gushoreranira bose ruburuja n'uruza rugende neza mugabe iciza kihari rero ku Rwanda n'u Burundi nuko nta banyarwanda turigera tubuza kuza mu Burundi bibe bavuze ngo twugurira hajya ni nta kibazo ntigenda ucariya ku rubibe rwa Tanzania urinjira nta kibazo kuko ho turashobora kubona neza ingene dukontrola abaje ntaza mw'inkozi ziki ngo yango ni kure umva rero aho naho biragoye nticanke ngo n'indege ni hagufi ngo birazimvye mugabo ikizwe nta munyarwanda araza mu Burundi tumwanyire kuza uwo dufashe nawe yaje mu binywabi turamufata rugaca tumushikiriza leta y'u Rwanda ibyo byose biratagaje ingene dufata inkozi z'ikibizo u Rwanda tukabashikiriza birerekana ko Burundi nta gwanko rufise ku Rwanda nta gwanko ntako kantu gusa cyane ndavuga nti yanga bavukana ni murabe nk'ubumwe mu kibani wanyu nk'umwana acumuye dufate inkono yari kuzikara yimenye hanyuma ugeze ngo agira umuhane agace yiruka ku mubanyi ngaho agaca avuga ngo dekera umwana mwogiranira imigenderanire imeze gute erega nuko nyene bimeze niyo migenderanire dufitani nta handi biravye duhana karimbi ntawe tuzoshirana umwe wese arafise uwundi we tuzobitorera umuti ariko kuri iki kibazo c'amahoro ni kibazo gikenewe muri aka karere kandi n'akarere nasanze gatunze cyane u Burundi na Kongo n'u Rwanda na Tanzania twese twumvikana mwoshobora kubona ibi bihugu bitera imbere ku buryo buteye n'ubwoba kuko ivyo twohingura biriho rero turizeye uko amahoro azoza je ndavyizeye rega nta mvura idahita kandi nta uvuga ngo duhana amahoro batashwaye harabakunda nabatashwaye ntibikunda n'abana mu muryango barashwana bigakunda muganda baremesheje mbona umenga amahoro azoboneka ivyo byose kandi atari kera ego murakoze nyakubaha mukuru w'igihugu kumpa ijambo nitwa Basi Mbaza umutima nkorana na Renovanda bashinze mu kinyamakuru iwacu ego akabazo mfise ni nka 2 canke 3 nashaka ntangurire kuri iki kibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi bari muri Tanzania bagera ku 82 n'abantihenze bikavuga yuko bashobora gutahukanwa mu mezi 4 mu kwa gatatu bikaba birangiye
ivyo bintu mubona bishoboka muriteguriye kubakira muzobigenza gute akandi kabazo nako mfise nakajanye n'akabamenyesha makuru bagenzi bacu bafunzwe hariho Sandra Muhoza hariho na Kenny Claude aho nimwo vuga ijambo na rimwe kumwe bavuga mu isengero imitima yabo igacikira canke bagafungurwa nama mbona mu kwezi kwa 12 kuratanguye mugira ikigongwe gerageza murabe kuntu mwo batezurira nabo bashobore guhimbaza Noel cangwe mwaka mushasha mu miryango yaho murakoze kamanda kwibariza bazira umwuga wo mumenyesha makuru aho urabanza ukagenda ukaraba rodosiye erega umujournalist arashobora gucumura ikindi gicumura nujya wundi agacumura rero uraba mbega bazira umwuga wo kumenyesha makuru ico gihe umwuga wo kumenyesha makuru je naganda bibabwiye jewe ubu nta kinyamakuru tuzopfa ngo bashize kwinkuru ahubwo iyo nkuru ni yabari yiturira je nzobaza ujya yivuze ujya yaje kubivugirako ndamubaze ibi bintu wewe vyemeza umuntu yavuze niwe mu urumva ico gihe we bagufashe bakagufunga ngo kubera umuntu yaje kuvugira iwawe ubuzize nyene ko yaje kuvugira iwawe wewe wari wamutumiye nkabikiye inama we ko aherutse uvuga ikiganiro nuvuga yuko rero umujournalist nubu uragenda urabero dossier usanze dossier ari dossier ija muri mwene z'igihe hageze kugira ikigongwe nta kibuza uvuze wundi Sandra nta dossier yo nari bwumve bavuga Kenny Claude niwe numvise kandi yakavuga ati usangwa zira umwuga kumenyesha mukuru nta ngorane mugabo ni abafisi yindi dossier ko hari abantu erega burya hari n'umuntu afatwa bagasanga afise urundi dossier rukomeye cyane kuruta n'ugwatumye afatwa urumva abo rero uraba dossier burya mwari muzi ngo ikigongo cy'umukuru w'igihugu ngo coco ngo ndavyuka gaca avuga ngo ikigongwe mbanza dossier bakayiga bakaraba ati ni dossier nizi je simba nzi nyeneyo muganda avuga nti abantu bafise dossier izi bamaze gupfunga ikikiringo bimaze mezuko aba bigenda uko umva rero birashoboka ico gihe usanze atari eligible hazoba eligible nico novuga hanyuma bavuze ku byo guhungura impunzi naho ubunyene bagafata ingingo bati nditahi wanje ntushobora kumubuza emwe usigarura rodera igene umushikana mu rugiwe imugabo uko bigenda kose ni wabo naho bo bari bihumbi 500 bavuze bati turatashe kubera ko uvuga ngo uzotaha ejo si wacu ndatahanye ikirere gica kiba uca wiga ingene ubigera jewe nuna munsi bavuga bati tuzotaha ejo leta rero bijya bavuga ngo muri pre irabishoboye birashoboka singaho hagufi boza n'amaguru nabo bavuga ngo turigiriye n'amaguru tugira gute rero igihugu ciyemera maranda bivuga mwumva aya matongo nayi Burundi noneho bobo basize bavuye mu matongo bajya nabagiye vuba burya hari abadutera ikibazo bajya bagiye za 72 urasanga sewe yarapfuye nyina yarapfuye ntiyigeze amenya ntanzi ni ntara yavuyemo erega hari abahora baza tukavuga tutegereza kwaza kwiga n'abarundi none amaze yabaye impunzi muri Tanzania yavutse kuri abo abari umurundi abo rero nabo nyine bategeza kuronka aho baba turabaronderera gushika barose aho baba uko bigenda kose nta murundi numwe adafise uburenganzira kwa mu gihugu ciwe cy'amavukiro rero cyawumva boduha tatu baduteguje ruva tatu tubadutomboye kubitegura neza muganda kubwiye bo panga ubunyene bati turigiriye n'amaguru rega nabimahama se nigeze ubwa nti mbe umunsi umwe boza wumva bavuze bati turatonze rero turitahiye iwacu nora ubatangira wari bateza gutaha hajya naho tuvuga ngo urube rwo Rwanda n'Uburundi harugaye bavuze bati turatasha bavuga ati twere utahi iwacu mwugara mwugurura twe turaza none tugira gute
baraza nyine. Murakoze nyene icubahiro, nitwa Eline B Nibigira, ndumenyesha makuru w'ikinyamakuru Yaga. Naje nagomba kubashimira kuri kino kiyago. Fise utubazo tukeye nka tubiri canke dutatu. Mwavuze ikintu cuko abamenyesha makuru natwe twogira uruhara vy'ukuri mu bijanye no kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ariko nyene icubahiro natubwiye gatoyi ku bijanye n'indero y'ikirundi, ivyo twakuze twumva ngo ntawuhandwa ku rurimi ikirenge kiriho. Si nivyo, ni hamwe usanga bakubwira bati kirazira kuraba umuntu mu kanwa, ugasanga bariko barakubwira bati none nyene icubahiro nk'ivyo none bavuze bati kirazira kuraba umuntu mu kanwa muri ivyo bijanye no kurwanya ibiturire nka mwebwe. Uwo bataraba mu kanwa nuri ko arya mu bugwaneza. Nuri ko arya mu bugwaneza. Mugabo umuntu ariko aracuranwa arya ivy'abandi, uramuraba nyene. Kandi kagira kabiri n'ikintu bamwe bagenzi bacu bavuze ibintu bijanye nuko bariko barubaka amazu, ni vyiza, ariko hariho abadashobora abapanze muri kino gihe. Ni ikintu kijanye no gupanga nyene cubahiro. Uno munsi umuntu aravyuka nyene inzu kavuga wahora uyipanze nk'amajana 5, akavuga ati no munsi ndayishize ku miliyoni, ni gwiwe, n'uburenganzira bwiwe, kubera atategeko rihari mu bijanye na regulation y'ibiciro byo gupanga no gupangisha amazu. Ico kintu nyene icubahiro coba kigeze he kugira ngo ntihagire uzoza arikika mukiza uko avyutse kose yumve yuko inzu ari kuduza uko ashatse, ndetse banagire n'amasezerano. Habe igitabo kizwi kimwe bazoza barakorerako, akavuga ati amasezerano ari muri gitabo kimeze ukuntu nuko tugiranira, ntihaze haragira ingorane hagati yabo bapanze n'abapangishije, ko biratera ingorane kenshi turayibona mu kibano. Akandi kantu nyene cubahiro mwavuze muti turigishanya, ngira hari n'ivyo usanga tudatahura, ariko hariho igihe twebwe tuba tubona yuko umenga abo mufashanya kurongora igihugu bimwe umenga barabaruhisha nyene icubahiro. Iyo tubonyemo zungurutsa amakomine 42 kuja gushikiriza ba mustanteri, hariho babura amatari, hariho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, twe tuba tubona nyene icubahiro umenga baba bariko barabaruhisha, ariko shaka gusanga tusana bitahura. Ntivyo nyene icubahiro. Murakoze. Arakoze. Burya akiyavuze cigiturire ngo kuraba umuntu mu kanwa, abarundi turazinaye dufise ururimi ruzi guhinyanyura neza. Hariho ahubwo abantu iyo bagiye babona tubafashe barondera ngo ninde yabivuze. Ico turakizi kiriho. Hariho n'abantu bahora bambwira agacavuga ngo muganda gusavye ngo ngumirize ibanga, none ceza kuvuga ko ari we wabwiye mbaye umwana mvuga ngo nakayabwiye. Mu isanzwe utanze inkuru uwuyakiriye ayigira gwiwe. Rero kugira tugwanye igiturire ntuzovuge ngo ubivuze ku radio ngo uzohereje kugwanya igiturire. Ni vya bindi acavuga ngo bambesheye iki. Wewe urashobora gutanga inkuru neza, uwo muntu ntazomenya ko wigeze muraba mu kanwa. Eka kwe jemara ndababwira nti nimuntu handugikiye message yihuta abona aririje, acahamagara uwundi muntu mubo tugendana hagufi ati mubwire asome message. Ntunamubwire kuko nabo nyene sindababwira ngo nakayabwiye. Urashobora kubwira uti mumbwirira asome message ndamurungikira irihuta, ukabwira uwo murabo tugendana uti mubwira asome message irihuta. Ico gihe ubonye nk'ahantu bariko baragiye iturire cyane nk'ahantu bagira bibe itunga rya leta, ubona ukavuga uti bigateba
urashobora kundungikira message uwundi ukamubwira ngo mumbarire we ko uri hagufi yiwe asobe message ndamurungikiye babimbwiye ubwo nyene nje ndayisoma ko ncamenya ko harimo irijase dutevye ibintu biba bipfuye ntuze rero utinye kudenosa umugaturazi yuko baca bavuga ngo ninde yabivuze rondera wabivuze ivyo rero tubikoze mwibanga muzosanga twaragwanije giturire kare caraheze ikindi ni politique de l'habitation sinari nayibabwiye twararavye mujya mu Burundi twobandanya umurindi turiko twubaka ejo tuzosanga dufise aho inzu gusa tutagifise aho turima kandi ndazi yuko nabene gihugu benshi ngamu gisagara kuda kuvyidoga bati none ko baguma bubaka aho tworimye tuzoyiki ubu rero twari twasavye yuko dutangura kubaka hejuru ntidusubire gutanga amaparcelle dutanga inzu novuga yuko turavuga tuti ndabe nk'akarorero naho nyene baciye bavyonona nibaza ko tuzoronka ubishoboye muri sokariti akarorero twashaka yuko hajya bubaka ku buryo inzu imwe ijamwe amafamiye 50 kugira ngo abo bari bapanze baronke nabo iwabo ico gihugiye kubayo rero umva uzozura riha buke kuko ni iyo society bikorana na banke birumvikana ico ni kimwe ikigira kabiri ahubwo sinzi twari twashizeho gwego ruraba ibijanye na immobilier yaba yo makontra immobilier yaba transfer kugurisha amazu ibiraba ahubwo sinzi muracibikurikirana ahubwo kije mu ngiro ubwo gwego nk'ubu we mugiraniye amasezerano yo gupanga nibo bategerezwa buca muyajana mu kavariza oro bazoba baramaze kugira bati inzu imezuku iri muri quartier ipangwa kuraya n'amategeko rero azobakora n'ibintu byo kugurisha amazu byose inzu idaciye muri ico gisata izokwitwa ko itagurishijwe kuko ntuzoronka titre de propriété nico gisata rero twaramaze kugishiraho conseil des ministres hejeje asigaye ngira ngo sinzi ni ubujya nti decret ntiyabaye sinye cyaye hasigaye kuja abantu muyana abantu hasigaye kujamo sinzi murambariza aho bigeze mugandazi kwico kiriyo kizoba gitoreye umuti ivyo muri ko muravuga muga murumva yuko tubandanije tuvuga ngo utanga amaparcelle muzosanga harimwe hose twarahamaze kandi mu mbona kazoza twashaka yuko amazone agricole bukwayo abita hazoba ibisagara bito na binini abantu bave mu mwonga duce tuhamenaje habe aho burimwe ikindi rero uti kubona nka jewe nirirwa ndiruka nuko ahubwo ahanduhishije cyane ni mu Butare nayo bijya icambere gituma nategereje kugenda mu makomine yose uburongozi bwahoraho nta busabusana n'ubwo hari ibintu byahindutse no kuvuga nabura amatara akeneye kubisigurirwa ubwa mbere murabona intara zabaye ntoyi nini n'amakomine manini kubera ki twabigize uko twasanze ntidushobora kuzokora tuza turevariwa aho tugejeje mu gihe mu ma province ataje turiko turakorerayo kiboneka uvuga uti mu ntare bari bageze kuri urugero haburi iki tuza turacubaka duca turavuga tuterekayo tugira intara nini duce dushirayo ubushikiranganje no kuvuga ko ubu nta ntara nimwe nta bushikiranganje na bumwe butazoba bufise direction générale mu ntara ni nko ari petit ministère mu ntara d'ailleurs harihi ubushikiranganje bufise direction générale zibiri cyaye zitatu no kuvuga rero hajya ba gouverneur dutegeza kubigisha kuko gouverneur azameze nka premier ministre au niveau national kuko urumva coordona ibikorwa bizokorerwa mu ntara iyo direction générale izo ifise budget nuvuga muri ministère duhereje kuvota budget ministère biziti mu ntara y'inzokorera yibi n'amahera yavyo ngaya wa wundi ariyo ya direction générale niyo ica executor nayo yo direction générale indani muri irafise ama service nayo nyene kuko urumva ni nka petit ministère entre taro gouverneur rero cyawiyumvira kumenya kuzokorodona kujya premier ministre akorodona ama ministère niko gouverneur azomeze akongera agacamo mu administratif amemta ucabumva ko bisaba yuko ubibigisha hasi ndaheza mbere kuko ubu ngomba canja mu ntara abakadre do leta nimvukira zikorera handi zize kugira bategere neza ingene intari zokora ico rero nico gikorwa umukuru w'igihugu ajejwe rega umukuru w'igihugu ajejwe kwerekana vision inzira turiko tuja amajahe agaca yerekana
kugira ushikeyo nize ngingo ngenderwako ikigira gatatu twokora iki nivyajeje urumva rero ntegeza kugenda kumenyesha iyo vision bakasigurirwa bakumva ingingo ngenderwako n'ingene vyogenda ivyo n'umukuru w'igihugu abijejwe nabo bagaca baja gushira mu ngiro mu makomine umva ko musitanteri nawe ubafise ibisata 11 umenga musitanteri barafise nabo deputy ministre ubu musitanteri ntakiri muri conseil communal ubu ni president de l'executive communal hakaba na conseil communal musitanteri rero ntegereza kuja kumusigurira ingendo y'ubu ntahise sana ni yakera kuko hari nk'ibintu byahora birondewa ku ikomine ubu musitanteri bitakimuraba nka etat civil ubu twayijanye mu ikomine mu zone ubu chef de zone afisa bakoseye muca mwumva rero bimwe nababwira ubutungane nabwo butunganije uko nyene kuri eshero yose umukuru w'igihugu rero hajyana sinagiyeyo ngo ngiye gushekereza musitanteri nagiyeyo kugira asigurire le cadre bose bimvukira mu ntara mu ikomine no mu ntara babisigurirwe bavyumve neza bibanyure ubu rero ngira nce ngenda intara zitanu nazo ndabasigurire rero n'imvukira ziremwa kugira bumve nk'akamaro k'umushinga amateka ubu mushinga amateka zobaraba iwabo ubushikiranganje biriko bukora iki ku buryo ashobora kugenda mu namashinga amateka hajya akavuga ngo ntumira kumushikiranganje naka ntaca ariko arakora mu ntara je natowemwo novuga abashinga amateka dutegura ko bazoca baba ni comité de développement de la province niko abashinga amateka bazoba bakora bagaca rero bakurikirana bya bikorwa no mu ikomine nico cyari canjanye murumva sindanaheza na pratique murumva ko nko twace tuvuga ngo tu test bwa mbere muri revision budgétaire muvuga de janvier à juin tuti ubu intara yose nizana imigambi 10 novuga ibintu byo mu ntara 10 n'ibintu bifatanye intara 5 novuga umushikiranganje we ubibimuraba nibijya biraba nk'intara zingahe amemetari nk'ibarabara ari ibitaro regionale ibintu binini biraba intara nyinshi nivyo umushikiranganje bazoca iyo kipa haja ico cyari kinjanye nshaka gutebura ko vuga ahubwo yumbwira ivyo butare rijya timbi nta muntu yari gushobora kuri imbe natari umukuru w'igihugu kuko nahantu harimwe amahera bashobora kugura wari wese niterabwo bari kajamo icyagiye ntibarondeye werekanye imurehe nagiye numva umuntu avuze ngo mbe burya ntawo mugonga kubera yagiye kwereka umukuru w'igihugu ahitunga y'igihugu riri rero ahantu maze kubona ko ari mwene aho hameze uko umushikiranganje bamubonye baramugaya mwarabonye ko naje burya naje harateye igihe ndagira ama resistance ncafata umukuru w'urwego rwo kwivuna basi umukuru w'inyamiramabe inspecteur general wa police sonajwe ntuzeye chef de la force ntuzeye umukuru w'iperereza na ministre de l'intérieur ministre wa mine ndababwira ntubu namwe ndabagize rero komisiyo genda mu bome kubera hari abantu bari biyubatse bari bumvye neza bagiye mwarabonye butare twatoye ingene bungana burya twarasanze n'ubutare tutari tuzi ko bwimbwa nka terare twaratoye itoni 130 zari zinyegeje ahantu iyo komisiyo nayigize ni nitwasanga ari umugenerale namwe muri abagenero nitwasanga ari umuko kugira itimbi ahantu hatimbitse ikintu uhabomore burya mwiyumvira yuko Burundi ari uko butafise amahera kugura igitoro nuko hari hatimbitse Banki mondiale tuhaherukana mwaravyumvise bimenyesha makuru baravuze bati bwabundi abarundi muri reziliya mwebwe babempoje kugura igitoro kashi nta kindi gihugu kigura kashi igitoro bakiriha inyuma y'amezi 6 canke umwaka muga mu Burundi ahabwira bati utarishe kashi ntituguha ati turavye kantite y'igitoro mumaze kwemporuta muri iyi myaka 2 yonyene ati twarabonye yuko uburundi murabishoboye kwigurira igitoro iyo baba bahideni nta ngorane nazimwe muba mufise hanyuma rero ati kubera urumva iyo credibility babakuyeko Banki mondiale yacivuga iti reka rero tugire montage dufume Banki mondiale bari ikigarantisa kuko twabonye ko mufise capacité de payer mugabo kubera haba hari y'abantu bahatimbiki
barakubwira bati ntimukibahe igitoro ntimubahe bime mpaka bari jewe kuko nzi aho nahora ngirira akantu ngira ngo mwari mwabonye aho ugura igitoro nk'itoni nk'amaritiri miliyoni 50 iyendwe bakazana iritiri 10,000 agacari ndindwi zibiri iritiri 10,000 hanyuma haheza amezi 3 ntumwishuza cya gitoro wakubwira ngo narakizanye muga mutigeze mukibana nani muzi ko ariko byari byaba aho ugura igitoro akazana kamakama gushika igitoro waguze cyose kigahera abene gihugu batigeze bakibona kubera gusa ubashaka konona kuko igitoro ni nk'amaraso mu mubiri w'umuntu tumaze kuvuga tutireka rero tubije ko tuvyikorere bati namwe camubugara ngaha ntimuyemere bariho ikashi ubu rero mubona biriko bigenda neza uko bitoganuka tuza turabigorora buke buke gushika bigororoka mugabo ndabwira ikintu kimwe mwe muri abajournaliste nico cyaza ndababwire ibintu mubibonye mugira ico mubona mwe mwarabonye muramaze kubona ama station ariko arubakwa muri Burundi mesha arenzeko mbwira ahantu urazi ko atagitoro kihari ugacuja kwemvesisa imiliyoni amajana n'amajana ugacuyashira muri iyo dobere nyera atakihari hajya rero wiguca wiguti kubera iki kubera bari bamaze kugigira traffic nka kujya ku rumogi novuga waraba mu miliyarderi mu mwanya mutoyi cyane kubera ubusuma hajya atuzanye gitoro pass abantu hajya hari habahaswe kwiyahura bararondera niyo ijya logiciel iyo tutayikoresha hanze ndazi ko barayibomoye kubera ijya business ipfuye hajya ajya ama station arakwereka ivyo ari byo hanyuma igitoro kije ncamvuga turavuga ngo badesire igitoro tuzatubona barase kugitora ngo nta mahera nifitiye uti ngo mutori igitoro nta mahera nifitiye irafari uko naho nyene mvuga nti izo station turazifata dushiremo igitoro hanyuma aho uzoshaka kugicuruza uzoza tuzovidura kirimwo hanyuma uheze ubandanye nawe aho bavyumvise baragize nako bana gatoyi mugabo kubera abantu bari baramaze kubigira traffic nuno munsi nguma ndereka niba ubona nkayi Bujumbura ariko biragenda uza usanga ugiye Ingozi ukazusaga naho byacangaye nkobo baheruka kuzunguruka basanze bati bwabundi n'abautoritero kare ntacyo badufashije batora umuti buke buke mugabo ubu nkobo urabona yuko regiriyerema nta munsi numwe makamya tagoma yinjira ni sawa kandi turabona yuko biriko birevoriwa neza mugabo byose bisaba controle kuko abantu bari baramaze oyimvire gushika ngira ngo hari n'ibintu mutamenya iyumvire gushikaho igitoro bagifata bagikura i Burundi bakijana buvira bagaca bakigarukana bava ngo ni Kongo bagaca baguze hari korora bashira mu gitoro gaca gitukura ngo hengo nikimenya amengo abana nigisa n'ici Burundi kumbe nutuntu baratuzanye baca basukamwo ivyo rero burya sitwe twenye mbeye ko turinda turira Nigeria ntimurabona imiduga itoze kandi bo basanzwe ari bo baciyimburira aracibura bagi imiduga gatondo biva kungena abantu bashabwira amafraude itagwanijwe n'abene gihugu je ni Rwanda gwana n'amafraude mugabo barakora bakagutwenga ati wewe none uzohatabikiza hose rero twese abene gihugu atanubwo avuye tuje ku bintu kandi uko muza murabaza ibibazo niko muronka n'ama eclaircissement bako bintu bimwe mutari mwabajije kuko nkako gushika ubu nta muntu yarazi ivyo bijanye ni gitoro mugabo buke ndabona biriko biraza murakoze yani cyuhahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi nitwa Spajon Ngabo sanzwe ndumuyobozi nshingwabikorwa mu kinyamakuru Yaga hanyuma nanje ndakengurutse kuri kano karyo mwatunganije kugira ngo mushobore kuyaga n'abayoboye canke abakorera mu binyamakuru bitandukanye utuntu dutandukanye nagomba gushikiriza kuko mu ntangamarara mwatubariye yuko mwifuza ko tugira ukubona ibintu kumwe mu bijanye n'inzira igihugu kiriko kirafata mu iterambere kamwe nagomba gushikiriza numva no gashira nko mu mugwi w'utuntu n'utundi
iyo bishyitse ku munsi wa gatandatu mu gitondo nkagira agakarashishi maramanuka hajya hepfo munsi ya Mutakura aho bita mu Kinyankonge nkatembera hirya no hino mu mirima y'imiceri birababaje cyane uri kuraraba amacupa ya zanzoga batubwira ngaha mugenzanje yari yabivuze ukaraba ukungene ari karatembera hagati mu miserege iri hagati y'imiceri ukiyumvira umwimbu twimirije kuronka mu misiza ayo macupa y'izo nzoga ari karatembera muri iyo miserege bizogenda gute tuzokwisanga mu misi imbere muri ko muraruha nkuko mugenzanje yarabivuze muhimiriza ngo abantu nibarime mugabo ariko barima kwisitimbuka kubera iki kubera ayo mabute ya plastique ariko arasirikira mu mirima abantu bo rimwe mibiterwa rero nari ndakavuze kugira ngo nongere gushimika kuri iki kibazo cizi nzoga iruhande yo kwica amagara y'abantu ubu naho zatandukiriye imirima kuko bajya abantu bazinywa ni babandi ubu nabo ni babandi bari twovuga ngo twiteze ko barima bagaca bagenda bagata amacupa mu mirima canke mu miserege haca amazi ni kibazo gikomeye cyane aha tuboneye akaryo ko gusemerera mugira ico mukoze kuri zirya nzoga hanyuma nkwegeye ko ngaho nyene aho hantu haraciye amasaison ashika nkangahe badashobora kurima kubera kutaronka amazi bariya barimye b'imiceri twibaza yuko hariho ikibazo ugerageje kuganira nabo barimye je barambwiye yuko bafise ikibazo c'amazi ahategerezwa kubakwa idige haciye imyaka ingahe bababwira yuko bagiye kuyubaka n'ubatarayubaka kugira ngo bashobore kuronka amazi barimo amasaison yose ngo turabiraho vyo vyarapfiriye hama rero akandi nagomba gushikiriza nakajanye nuko ukuntu biboneka cyane nikijanye na kimwe mwavuga kijanye no guhindura ingendo biboneka nkaho mu gihe cya none inzira ya politiki niyo nzira iracyari inzira ifasha abarundi batari bake kwisununura mu bijyanye n'ubutunzi naho turi mu rugamba rw'ubutunzi rw'iterambere biracaboneka yuko inzira ya politiki igisa nk'iyishika ku batari bake gusumba inzira yo gukoresha amaboko iki kibazo rero je nagomba kubaza mbega ko bimwe ibitari bike mu bijanye no guhindura ingendo bigenda bihinduka hazogera ryari aho ikintu citwa liste bloquée gikugwa mu nzira zituma abantu bashobora gutorwa ngo baje mu bibanza by'uburongozi kuko twibaza yuko kiri mu bituma indongozi zimwe zishika mu bibanza zitari zibikwiye canke abarundi aho gutora umuntu kuko babona abikwiye bagatora umugambwe wa murungitse uwo nawe urumva ntibaba bitoreye baba batorewe hanyuma akandi kantu kagira kabiri niko kajanye no gutunganya ico no kwita capital humain mu gihugu uyu munsi ibiharuro dufise tugikorera ko ibiharuro byo mu mwaka wa 2017 aho ijya EDES enquête EDES ni enquête démographique et sociale ivuga yuko ku mukenyezi umwe w'umurundi araharugwa ko en moyenne abana batanu n'ibice bitanu 5,5 enfants par femme pour chaque femme burundaise rero novuga nti ndabona yuko ari kibazo mu gihe hariko haraba urugamba rw'iterambere mugabo uyu munsi tukaba tukiri abarundi babona yuko umwana nitunga nitubumubone nkuko ari responsabilité umenga mu bihe bihitiye mwarishikirije icifuzo cyuko twotera imbere n'imiburiburi umukenyezi w'umurundi tugashikaho ashobora kuba harugwa ko abana batatu n'imiburiburi none mbona ubwo rugamba gogo
hariko hakorwa iki kugira ngo turugwanire ukunde, kuko vy'ukuri tuzosanga turiko turinjiza mugabo tuvomera mu kiva. Ndiko ndaja gusozera ni mu bijanye n'ubutunzi, izi mpinduka ziriko ziraba mu bijanye no gutunganya gushasha intwaro n'ibindi byose bijya mwari muhejeje kuvuga ko nibijanye rero na budget y'igihugu. Nakabazo nk'ubu amafaranga yari yaragenewe dufate nk'akarorero ubushikiranganje ya ministère ya genre et solidarité, ugasanga ubu yaciye ifatanywa na ministère ya justice. Ubwo buryo bwari bwaratunganijwe muri budget y'igihugu yuko bugenewe ubwo bushikiranganje, ubu buca bukora gute ko ministère ya justice nayo yasanzwe ifise uburyo yategekanije izokora? Igisata cha TIC cyari kiri muri ministère ya communication et media ubwa mbere, ubu bisa nkaho vyemukiye muri ministère ya finance. Uburyo bwari butegekanijwe yuko bukora muri ico gisata uca bwimuka gute ugenda muri ministère ya finance? Kanyuma nakajanye n'ibibazo vy'ama exoneration. Akabazo dufise ngaha ku bintu vy'ama exoneration, bimaze kuboneka yuko akenshi na kenshi abantu baronka ama exoneration babara abantu vy'ukuri bari bashoboye, bari bafise n'uburyo bwo kuriha amakori kugira ngo igihugu ikigega cy'igihugu kibandanye kibomboka. Muriko mudufasha gute kugira ngo abaronka ama exoneration babategerezwa kuyaronka ntusange ari abantu bagiye kugira kimwe bita kurundarundanya tuvyituko? Hanyuma ngaho nyene nakantu novuga yuko mbonesha amaso mugabo ntarashobora gutahura, bimaze kuboneka yuko abarundi batari bake bashitse mu bibanza vya politike nibo tuca dusanga ari abadandaza bakomeye cyane muri kino gihugu cyacu, kubera ko abanyepolitike bacu arabakomersa. Kuko ngaho hari kibazo, urugamba muri ko muragwana rwo kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu, biragoye ko twizera yuko urwo rugamba muzorunesha mu gihe abategerezwa kubigwanya ari bo bene kubijya gusumba abandi no kubitanga gusumba abandi. Umuntu abaye umunyepolitike agashirwa mu kibanza cy'uburongozi uje usanga ari umudandaza mukuru gusumba abandi. Ico kintu cyo hagarara gute? Murakoze. Ayo macupa yoyo nari navuze nti nkajya abantu bakwifatira ingingo yo kuyatora na mahera arimwo kuko arahingurwa, mugabo ababorewe ega mu bivuga mutaranabibona. Harateye igihe bugi hari ya ruguru n'umuntu agwaye aterurwa n'abadamu, abagabo batagishoboye ikintu na kimwe. Nico gituma je nguma ndabivuga naho zo ari inzoga kaboregwe rutegereza kukagwanya. L'administration muramuvyumviyo ndiko ndabashikiriza ndababwira nti kura kajagari ukure akaboregwe mu bantu, agerageze ko bigenda kose, kuko ejo ntuzoronka umurimyi bose bazari bamagonyage. Rero mugabo namwebwe abamenyesha amakuru mwodufasha nyene muri mobilisation generale mukaguma mubivuga mubisubiramwo bakumva, kuko hari hababona yuko ngura barenganije ukwehe inzoga. Muri buke gihe nirukanye Sapporo abantu baravuze mugabo bumvise ibinyamakuru byose ko bivuga biti ahubwo nibihagarare byose barajyaguye n'abagabo bavuga yuko bati base abagabo dupfume tubabura dataje baje kwirigara mugabo bareke kunywa bijya kuko abadamu ntitukibabona no muhira ntibacitwa abagabo. Ubugabo bwari bwagiye, yego ivyo byose mugiye murabishira ko bakumva ingaruka barataka vuga bati erega nta numwe ashigikiye naje ndamarama. Erega uko tuza turabivuga ariko babiheba. Irrigation nibaza byose ni manque d'organisation, kuko ari twavuga ngo amazi arabuze, mugabo nivyo ari twavuga abahinga bacu atabonye umenga ari ikintu avaronkamwo ntakora. Abo rero imigambi nuko twoza turabahana burya rero mugabo burya turahana bamwe bamwe ko nko jenshitseyo nkubo rakoze kubimbwi nshitseyo jenje ambaza responsable ari gukora ibi ninde mu mpamagarira ze ngaha. Ndibuka igihe nagenda muri SLD barabara ngasanga ari ribi kandi abarimye umuceri batanga amahera, ndavuga none ayo batanguye uyajana he ko yarayo kugirira barabara rigende neza kuko ari kugira ngo wamenaje irrigation, ayo mahera batanga jahe. Avuze ati ntayo bagitanga
urabwira uti namwe nimuterere rero mugire icyo mutanga mugabo nkaho urakoze kubimbwira bica bituma umuntu aca bikurikirana hanyuma abantu bari barafashe politike nka business bijya ntuntu beshe yavuga ati ngize umugambwe bica bigenda uko nzoca nshika gushikaho abanyamigambwe babona yuko abanywanyi biwa ari propriété privée umengana bafise umufuko ngurumva ngo umugambwe wantwaye abantu ni gwawe kuko we wavuga ni gwanje bazoshikana ku giti ibi rero nivyo turiko turafuta umunsi bazobona tamarya ariyo bica bihera ariko watanze umuti uyu muti jewe nigeze kuwutanga ndi secretary general w'umugambwe CNDD-FDD turi mu nama y'imigambwe ntimbebashe ndabereke nta twirirwa turagwana ngurumva ngo yatsinze nta kuntu mwoza tugakora liste overite twese hanyuma abantu bakaza baritorera intungane babonamwo yo abanyepolitike ubu ntibabikwemerera ico rero ntibacemera mugani baza ko uko imigambwe biguma bihindagurika muri demokrasi bazotavyemera ariko hariho ikintu kibibrose byose iki kintu cha kota ethnique nibi by'abadamu urumva abantu bitorera none uzoja kubahomeka ku muntu batatoye ngo rikugira ngo cooptation batamutoye barinze batora umuntu nuko bica bigenda ndabeki nk'akantu gatoyi nako nyene ko bekerera burya amatora aheze hariho abantu bace bavuga ngo bwabo ndi CNDD-FDD urabona ko benshi bavuze ngo CNDD-FDD ngo nabahutu ati bwabo ndi CNDD-FDD ishira imbere abatutsi kandi arabahutu hajya ntibigeze bamenya n'ivyo ari byo burya kuri liste bavuga ni ND3 no kuvuga ND3 hateza kuba harimo ubwoko bwose n'ibitsina haba harimo umudamu haba harimo n'umuhutu cyangwa umututsi mugabo n'ubwoko bwose ND3 kare rero wahora usanga iyindi migambwe itwaye n'agasiyeje kamwe ugasanga iyo migambwe ni nk'imigambwe yashize imbere umuhutu shira imbere abahutu hanyuma ubu CNDD-FDD citwara amasiyeje yose ND3 kiri applica ubwo nyene mwarabonye ko yama ikiribe yaciye afudika baca baja gukobuta abahutu kubera ingene itegeko rivuga ingene ugira liste constitution irabivuga iki rero c'amakota gituma nawe uvuga ngo uzogira liste yuguruye hahandi ucufatigwa gushika umunsi sena izovuga iti sana plus de valeur kandi biravye on ta vers là koko nta uvuga ngo nasarukiye abatutsi ngo nasarukiye abahutu ivyo biriko birahera ivyo rero bimaze kuhava nta nzitizi zizaze hari mugabe ndazi ko abanyepolitike nkobu ko babonye ko umugambwe umwe ushobora gutwara amasiyeje yose ubabwiye uti liste uve yagoboyeme kuko babibonye ko utaza guharura kuko handi bo bagira tete de liste gusa umuntu muzima abandi bakurikira ugasanga nabantu atakirimo genda ze ko negeze kubivuga ngo ndabizane muri deba kandi nagurumva natwara umugambwe raje mukagenda umva yuko hakwiye gutogwa bashinga amateka koko baba aba represent du peuple wavuze ibya demography rusasuma ko decret na isinye kera baracari muri rusasuma ya kera kandi ubu decret yarasinywe yemeza ibyavuye muri rusasuma ahubwo agenda mu bitore hakirika ni EDS enquête démographique et de société ni yindi enquête menge kogwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bufatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntabwo ari rusansuma ariko irakogwa buri myaka 5 nimba ntihenze ariko iyo dufise ubu niyo mu 2017 gabo hari enquête rutarusasumagaye rusasuma irimwo byose imyaka n'ubu nyene wosha ni bwa bunebwe gusa iyo bavuze ubu nyene boca bafata redone za rusasuma kuko ni electronique hari ama indicateur amwe iyo EDS usanga iri kirakorera ko de façon spécifique atandukanye gatonyi n'ama indicateur abari muri rusansuma yego mugabo byose redone principales ziri muri rusansuma nawe uvuze uti duharure abana bahari tufise abakenyezi bangana iki
abana bangana iki umva byose uca ubibona redone ugaca ubwo nyene uhindura amadone kuko yankete yarakozwe ibyo redone baba bakeneye zirimo mugabo no kubera nyene nk'ubu utabibukije ashaka utavyibuka ubunebwe burabaho mugabo murazi yuko n'ubu muri vision naho nyene genda usome objectif tuvuga ngo tuzoba twashitse kuri vision mu gihe abana bavuka bazabangana ugenda uzaraba turavuga ngo 2040 baba bageza 2060 bizabe bigeze nga ni objectif n'ubu iracyariho mugabo abarundi uko tubazi ariko nibaza ko nabo nyene bigiye guhinduka hajya mu minsi heze bariko bikina amatavu hajya yose amahoro ubaza kwikina amatavu ubu azobaza arabe kumujana kwishura ingene bimeze arabe kumugaburira ingene bimeze hanyuma mugabo biragoye kuko umugabo musanga yavyaye ku bagore 5 umva ntugire ngo biroroshe mugabo ivyo byose ni ivyo dutegeza kubona hama wavuze ikibazo kijanye na bije nagira nkubwire hajya tugize ijya reforme nk'ubu we wavuze ngo ministere ya jare yacija muri ministere ya justice burya batwaye jare yagiye muri ministere ya justice burya hariho ikindi kimanyu cha solidarite cyagiye muri intérieur ikindi kimanyu kigenda muri fonction publique no kuvuga iki hajya urabona ko budget ni PTB ni programme tuvuga tuti iyi programme ifisa amahera nuvuga iyi programme tuyijanye muri justice yagiye ijanye n'amahera yayo iyi programme yagiye muri ministeri yagiye itwaye n'amahera yayo burya zose kubera ukuntu bitonze bapfa kuvuga bati kandi urazi ko ubushake direction generale ni chargé d'un programme no kuvuga yuko ijya programme aho yaba muri ministeri yaba hehe ucuterura ugatwara hariya niko twabigize nta ngorane nimwe rero biteye igikuru nuko izo programme zaragiye zija kandi mu bisanzwe je naravye mu Burundi yatwaye dukwe ama ministere nk'icenda gusa ndabira none etazi nitagira aba ministre veni no cyakorondera mu Burundi ko tukwegira baga na cyane ko turiko twimukira mu province rega dushaka yuko ministeri zo ba planification conception planification execution ibera mu province ama ministeri rero nta kamaro kuko biba vyishi ni consommation inutile turiko turema ibiti gusa hama bavuze exoneration nayo yafise ama principe begzonera projet ntibe exonera umuntu uwo muntu ashobora kuza avuga ati je ngo uyu mugambi mfise kubera mu reka nkubwire ideology janye na exoneration twe tuvuga tuti aya mahera igihugu kirayahevye muga mu myaka 2 kizoba kirekipe amahera aruta yandi kugira ngo twankuraje abantu gukora imigambi mugabo hari habacabibonamwo business nabo acaza wamwegizoneye ukazusa fera beto acazishora ku isoko ukazobona aho rero ivyo nivyo bitera ikibazo ugasanga swivira goye mbere hari witwaye twari twabibonye nabi umuntu yitwaye acavuga ngo amafera beto ngo yaciyagira nivo zine nasanze ariko aransondeka ariko arandika umuntu yandika sondeka mugabo exoneration ntitwovuga ngo tuyikureho ahubwo dusiriveye yuko uwo mugambi none ba exonere jusqu'à la fin d'etat najari abo marambwira usanga bafise ama exoneration menga ntazopfa heze no twe tuvuga tuti tugwexoneye imyaka kugira ngo nawe uzucuzana mesha za gusubira muri cya kinogo mwari mwakuyemo ivyo rero biva kungene uri kurabikurikirana abantu ababijejwe bakurikira mugabo uyu avuga ngo no kubera ari umutunzi atazanye umugambi ndazi yuko ataronka ahandi nibaza ko woba wavuze ni ku masoko ya leta donatiri exonere urumva utumye umuntu kuja kuzana ivya leta biba biri exonere ntibe exonere ujya exoneye leta ari nyenevyo naho nyene washobora gusanga hariho confusion kamezuko hanyuma ngo abanyepolitike bacha badandaza yemwe je nagenda maze kubibona mugabo itegeko riravyandika neza mugabo dutandukanye umudandaza n'umugwiza tunga kubona birabujijwe ko umuhoka de leta abo umudandaza uko ntaja kugwanira amasoko mugabo kuba umugwiza tunga no kuvuga umuntu producteur
hari n'ikindi kibazo mporambaza mbega umukuru w'igihugu nkobo wewe wari umudandaza wifitiye societe hanyuma bagaca gutora umukuru w'igihugu iyo societe ucigurisha biranditse ko kizira umukuru w'igihugu kuba umudeje cyangwa urwego urwo ariko rwose rw'intwaro rw'isosiyete naho ibari rwawe kirazira ucuha abandi mugabo kuba umudandaza byari hakararira nkobo notanga jewe ndimbura amata ntegeza kuyashora none cuvuga ngo ndumudandaza je ndumugwiza tugurumva mugana aho nyene si jewe hariho ubijejwe umudirecteur wa ferme birashoboka hari n'ikindi rero cyo kirimo isoko ntuze champignon jewe urazi ko umugambi w'amashampinyo nice ngaho mu Burundi nawe natanguje umugambi wa champignon munini kuko ndashobora kwimbura nka 18 tonnes z'ibizinu vyumye seshe 18 tonnes ziva nko muri 200 220 230 tonnes za bibisi hanyuma nka pamu iri kwirarondera ibiri proteine itegereza gucya none je kwemporta champignon zo haze izisizega birumvikana ko bace bagenda bati tugiye kugura muri za champignon zahari none ngabo cyavuga ngo nari isoko y'abandi niba hari abandi babifise je ntagorane je bugari ntibashore urumva ni nka kujuja kugura ku mu producteur iyo projet ahubwo se ni projet ankuraje navuze nti bari bakwiye kuyankuraja kuko ibaze pamu yahora yemporta ama protein ubu ayo $1 yahora isohora ndavuga ntasohoka ibironka mu Burundi urumva caca mu gihugu ayo nyene ariko hari abanyepolitike koko usanga babaye abadandaza ugasanga nibo bari ko baje mu masoko bijya set interdit mbere n'ababigirani baza ko bari inyegeza mporanda ndavyumva hamwe mugabo nagira ndabaremeshe naho nyene ko byerekeye amasoko burya hari ibintu biriko biriyugara kuko ubu twegizije muri leta yuko leta ija kugurira ro producteur kubera ikica kuba commissionnaire c'est-à-dire wewe ni waba wahora udandaza imbuto z'ibigori leta arafashe ingingo ubu yigira arasoruse ku mu producteur niyo aba leta igomba kugura amakamyonete pourquoi hatohiganwa ama societe akora amakamyonete kubera ikiza kungukira umukomisiyonere kandi ayo mahera y'igihugu akabasesetse ivyo turiho tabigira mugabo navyo nyene ndazi yuko nko muntu hari yamenyera ati nzorya udusoko hajya ntajyo ntibimuryohera urazi cari cyo ugomba kugura ama ordinateur ugacuzizanirwa n'umuntu atazi no gufyonda ordinateur atazi n'ingene bayifyonda akabari batsindira isoko komisiyo gusa ivyo rero turiko turaraba ingene tubigwanya yuko hahiganwa le producteur hadahiganwa le commissionnaire ego murakoze cyane nyene icubahiro nanje nkaba ntanguye gushima nk'abandi kino kiyago ku mazina nitwa Ferdinand Yambaje nkaba nkorera radio Shima FM ni mu Rumonge hari ya mu ntara ya Burunga nyene icubahiro nkuko mwari ko murabivuga biraboneka yuko agahingo kariko karaboneka kubijanye n'ibitoro ego karaza karacamwe ariko icibonekeza nyene icubahiro nuko uri yamwene gihugu mutoya heshi atari karabona ako kunguko fashe nk'akarorero nko mu Rumonge abajeje intwaro barafashe ingingo yuko igiciro gisubira kubahirizwa ariko vyamaze akanya gatoya abatwara mu mamodokari baca barayanyegeza mbega nigiki cokogwa kugira nyimba gahengwe kabonetse naho ryo bari yinga rimwe cama yinga abiri uri yamwene gihugu nawe avuga ati nanje ndarusa gahengwe akandi kabazo mu mbabarire sinda basubije inyuma nogiye kuvyo mugenzi wanje wo muri wacu yavuze mwavuze yuko kwijanye n'igihugu kibanyi reterane ntwa rusange ya Kongo ega ibiganiro biriko biraba ariko n'intambara zirabandanya nyene icubahiro mbega mu gihe iri ya migwi yobandanya isogereza yegera Burundi mbega Burundi bwo bwiteguye kubana n'iyo migwi nyene icubahiro nigiki nkihumure mwamuhumuriza abene gihugu bo Burundi aba bakumbibe eka n'abanyabujumbura murakoze eka mpera aho nyene wewe urumva
igihugu giteza gucungira abene gihugu umutekano. Twaramaze kubona yuko bafise umugambi mubi urabo Burundi, ivyo turabizi kuko plaza burya hajya nabivuze twamaze kuzitora n'ingene bigenda. Navuga twebwe uko bigenda kose ntirishaka kwemera umuntu aza konona ubuzima bw'abene gihugu b'abarundi, uko bigenda kose ntibikunda, ntituzovyemera. Aho ushaka ubimenye, urazi yuko je nari navuze nti bagahirahira, emwe turagenda nyene naho nyene wabo habisibanira. Yego nuko nyene niko bigenda, kuko ntidushaka kwemera ko abarundi bashobora uko nyene ngo kubita niko ndeha, ntibizokunda. Ndabijeje emwe, ahubwo abarundi bose canke umunsi ho bogiraho ngo baraje kudutera, ni mobilisation general. Umuntu wese ategerezwa kumva yuko tuzogwanira igihugu, hanyuma turabe ingene bizogenda. Mugabo nta wifuza intambara. Twebwe turabona yuko babandanya intambara, mugabo nta mvura idahita. Twebwe mugabo bame babizi, ntituzokwemera ko abene gihugu biwacu bashobora kugandaguka uko nyene turorera. Hanyuma waravuze kuri bijya bya gestion y'igitoro, cyawumva yuko indongozi zo hasi aho nizo ziba zavyishe. Rero aho umwese no kuza turakoma induru. Narabonye nkene Bujumbura, mbonye agahengwe, naciye nsanga Igitega naho batonze. Ni kubera iki? Baca banyereka bati ndaba muri stock igitoro kiri Igitega igere kingana. Barambwira none ibi muri ko mubwira nibiki ko igitoro cyuzuye. Hanyuma baca baduze bukenza, mbona bimwe vy'imirongo ntavyo subiye kubona. Bacavuga ngo Igitega turahejeje ngo dusanze ngo abo hasi nibo batadufashije. Baca baje Ngozi, uko nyene urumva ni no mu Rumonge, ahubwo bamuca muhamagara. Nabonye yuko ekipi hari ya ntuze ya sope ubu plus umwe, kuko burya twari twononewe na moderateur des opérations yarahari, kuko wewe yari hatebye igihe akora n'iyindi logiciel yiwe kugira ntagire n'umenye ivyo ari byo. Iri parallel ku gitoro pass iriga ngado turahigana. Yagize logiciel yiwe ankete nacenshiraho umugwi wigenga. Ankete baramaze kumpa raporo, ubu ivyanyuma nibaza ko bariko barabifinaliza feedback kuri byo nari natanze. Mugani wiyumvira umuntu ashikaho agira logiciel yiwe, hanyuma hari hageze igihe umuntu wo muri station ashobora avuga ngo wakiri gitoro naho atamahera warishe. Kubyo byose kwarukundejwa, ariko ubu ndavye neza ingene bariko barakora. Ubu ndabona yuko hariho amelioration iri kwiraboneka. Mwebwe hajya mu bari yakara nkujya mu mama ujya directeur wa operation, ndabona ko ari dynamique umubwiye, kuko iminsi yose ndabajije nti ko mbonye hariya umenga hari imirongo. Bagaca barabibona ubwo nyene, bagaca bambwiye namwe murashobora kuzoza murabarya kara. Rega babwira muti hano ko mwe mwavuze ko igitoro cyabonetse, aha bigenze gute? Baca bamenya bati muribuka mbere igihe barungitse igitoro mu Rumonge. Mu Rumonge hari abajanja benshi barungitse igitoro mu ntuzeye mu Mvugo, cyaririwe mu Rumonge kabisa. Hanyuma baza bumva bo mu Mvugo baciye badenosa bati twe ntitugira igitoro. Hanyuma duca dusanga igitoro aho kujana mu Mvugo Nyamugabo yakijanye mu Rumonge. Umenga sinzi ahubwo yarapfunzwe no gupfungwa. Rega ni sabotage economique. Na mwebwe rero muze murarya kara muvuga muti none kwino mu Rumonge taco tubona. Mugabo intara zirimwe abaguverneur bakora neza nabo n'abakomiseri. Narabonye ubu biriko biraza kame. Niyumvira yuko umese mike hari igihe twagira Imana ari ibintu biriko biratonda neza. Sinabwiye ko twashoboye kuriha kashe, twonanirwa no kuriha umuntu yovuga ati muzoriha haheze amezi angahe. Tuyibaza yuko bizotonganuka. Imana niyo nkuru. Jewe nitwa Arsene Bucuti, vuki Bujumbura mu Kamenge. Abandi mu influenceur, ndumuvugizi wa Vitaro. Nkaba naramenyekanishije Burundi, nduzuza stade muri Tanzania. Ndanaronka umugungura $1500
sinashoboye kuwusinyamo kubera impanuro mwama muduha. Abantu benshi byarabatangaje ariko bari bagiye ko nsanzwe ndongoye radio kubera ikibana kwirakengereza, ndongoye radio Iteka FM, ndumuvugizi wa Vitaro, ndafise n'ibindi bikorwa nsanzwe nkora byo gushikira amashirahamwe muri publicité, aho ubuheruka twakoranye n'abitwa Basimbizi Mignone, turiyumvira ikintu cyotuma Burundi buvugwa mu karere. Twarimvire ko hoba ihiganwa Sakara na Superbat, twadushimiye na ministre yari yaje gutera iteka gugwaruka. Nariyumviriye umuduga kuko nari nzi ko muri Mantalma isi yose izoca yandika ati umuduga ko muririmbyi. Rero nashaka nsabe mukomera amashi President de la République kuko yataduha kwigirira icizere nk'abajene, hari ahantu tuba tudodora ntibatwugururire, kuko ngerageje kuraba uno munsi tufatse mu myaka 2 nta mutegetsi afite imyaka 30 twahora tubona, ariko ubu ntibujije ko umushikiranganje ashobora kuba afite 25 ans kuduga. Bisigura ngo nimba Afrika ibizera navuze ikibano kirakengereza mu Burundi ntidukunda guha agaciro abantu bacu, ntibisanzwe kumva ko Afrika igomba bagira intumwa nkuru. Rero nsabe vraiment babakomera amashiko no mwashije kuduha icicaro. Ibi nimboneka rimwe cyane. Fasha kanya rero nkuko navuze je mbeshejeho n'amakuru y'inkino, ivyo bimbeshejeho maze imyaka kuva muri 2007 mvuga amakuru y'inkino. Vuga mbere narashimiye mu kirongoye Seno ingena mwazanye icyo bita Olymp Africa, kimaze imyaka 15 gifasha ugwaruka kijya kigo. Ese ho gwizwa byinshi mu gihugu muri zya ntara zitanu z'u Burundi. Ikibazo nza kukubaza, nagomba kubaza ikibazo imbere ko ndakibaza. Twebwe twaragiye gukina match hanze, twatanze uburyo bwinshi cyane kuri Vitaro, ariko twarashoboye kugira publicité stade iruzura. Ico gihe navuze yuko Vitaro itsinzwe nzoca ndemisiona, kandi nzi yuko bazadutekerera byinshi kubera mikoro yabo. Stade iruzura barazi no kuraba umuvugizi yabivuze. Rero ko mwarashoboye gutanguza umugambi wo kwitera iteka ijya stade kubaka, no kuri mu mpera amashive ubu abanyabujumbura abarundi bose ijya stade mu mugambi mwatanguje kwitera iteka, ubantu barayijamwe abantu bakavuga ati aha nihe. Mbega uramuzikiriko? Nashaka kuze kunyishura ko muzikiriko iriya stade no kuri ni mu mwagize imbono kazoza. No kuri turabashimi nk'abantu baja muri bijya bibuga, kuko hari abantu benshi mwavunira urugendo, twabyahora bidutwara uburyo bwinshi bwo kwiyunguruza, ugasanga turiko turagira amakotisation. Umuntu wanigujewe mugabo ijambo ni ry'abandi. Muri sport turafise ikibazo ca sponsor, si twese tudodora. Ngira murabona ko ya migwi ya Interstar Vitaro ntikivugwa nka kera, turagerageza. Mbega rya tegeko twakoze twumva rubasiro sponsoring ryo waryarashitse muri leta ko tumaze iminsi twumva rivugwa, kuko societe mugiye gusaba mo sponsor novuga yuko zikwishura yuko ataburyo buhari, kuko atanico bunguka ba sponsorije abo ba jeune canke hirya no hino. Rero ahanini kwari kubashimira ku bikorwa byiza mukorera ugwaruka mu Burundi no muri Afrika, turabishimiye. Mu kurangiza je nsanzwe no mu MC urabizi, igihe imvura yanyagira abantu twari Gitega ari MC, turanasaba yuko bubaka ikibuga ca hariya gisakaye. Igituma avuga ikibuga gisakaye, mu mbono kazoza hariyo ibintu bita infrastructure. Uno munsi nta gihugu gishobora kwakira inkino mpuzamakungu hadasakaye. Ica kabiri, ntidushobora kwakira izo competition internationale. Mubona ko azoza muri sport harimo competition internationale, hakabamo na infrastructure. Abakunzi ba basketball, handball, volleyball na zia sport en salle barumva urukurukuru yuko
inyuma yo kuduha ijya stade nziza cyane hoba hari umugambi hoba hari urukurukuru yuko hashobora kubakwa leta ishobora kubaka hajya kuri stade Intwari surukurukuru ni hajya nyene mumukomera amashi tuzoza tubaka na arena mbere rimwe je rero nka Sema Giraffe nagomba ndabashimire kubona mushe gutanga ihumure kijya kibuga kizofasha hamwe cyo kubakwa abaririmbyi biteramo nayo ma competition international dukene mbona kazoza aboneke gutya amahoteli amarestaurant ibanza vyiratiro vy'u Burundi bishobore kwinjiza agafaranga bice mu ngabirano kuko mu bintu murakunda kuvuga ngo export hanze burya n'ubumenyi muduha nga mu gihugu buraza bugafasha aba diaspora hari nabo bakabugarukana mu Burundi guterera kujya aba Ethiopia bagize ibintu vy'indege kubera aba diaspora bagiye kwiga hariya rero nta byinshi novuga numva ndyohewe cyane kubona twemereye ico kibuga icese bagenza nje bamenyesha makuru mumenyekanishe yuko hagiye kuboneka arena twongere twitera iteka niyo mwasaba bikorera ibibaho nzoje imbere murakoze ane saa dutereza kuronka ikibuga ntuzi ko wega burya hariho abantu bagira bahibe nahajya nyene burya tware ikipe ubu nibaza ko les plans ziriko zirakogwa ntuze arena yoyo hari nabemeye abarundi nyene nabonye bamaze kwiyangaja kuri 6 miliyari abarundi bonyene yo kubaka arena kiya kibuga kizobaho byose bice bijanira nta kibazo Imana niyo nkuru jewe ku mazina yanje nitwa Mvuye kuri Silver ndi umu influencer yego hanyuma hakuru impereye hakuru gisabo ciwaje nagire mpere ukabazo gatoya mbe hajya mu mugendera ugwaruka ruri ku kivi mwisunga yihe kritere nyima naho yoba ihari ni bwiza cyane nayibonaho nanje kuko yajewe ndi ku kivi hakuru mbaye inspiré par vous-même sibigere kuva mvuka jewe nicara ahantu hari umukuru w'igihugu ko nakuze numva ko umuntu atinyitse atamuntu amwegera eka mbe na ministre mwanashaka rero nk'ubu numva mengo iteka rikomeye gose natewe ni vyinshi naguma niyumvira kubaza mbe none president kuti twobonana nanya nkubwira ati udo migambi umuduhimiriza ko tuyiri ko mudufata mu mugongo gute rero uno musi je nagire hakunda babwire yuko ndiko ndapika politique économique de la Chine hakuna kweye ku mugabo yitwa Mao Zedong kugira a develop ubushinwa ko nabona n'ubushinwa bwagiye gutera imbere byaragoranye gose murabona haro ico bita politique de marché à trois jambes politique de marché à trois jambes agriculture élevage et industrie nace nsanga umuntu yari korarima yongera kandi yorora kandi yiga no kumwe transforma ivyo yarimye n'ivyo yoroye usanga atera imbere vyihuse candabira kumwe nigeze je nkimana master ko je nize master mu Gifaransa nago numviza kuri YouTube amajambo ya Sonic Excellence nkumva avuga yuko umuntu ashobora kuba umuntu wenyene yoto finance akibeshaho nkibaza ntibishoboka narinze ko ta muntu yonywa ikiyeri atarose umushahara atarose hariya kuri konti macho bana ariko jese EJVK c'est possible onagire mbo ndabasabe nyimba mugendera umuntu ukorera he mwitenga tenga rukare go niho ntwenkorera reka ubwirigene iyo ngendeye mu ntara cyane mu ikomine nabande babwira ko nkeneye umuntu kuvisita umuntu afise initiative de développement cyane abari mu jeune cyane umukadwe do leta ko umukadwe do leta mbashaka yuko atanga karero ko bishoboka kwa kadre do leta ashobora gutungwa n'ivyiwe naho kazi yararimo kaba kaheze kuko jewe ndamaze gusoma ibitabo byinshi bijanye n'iterambere bakubwira bati naho uzobukora ahantu banza bibaza ikibazo uti mbega kakazi kohera uyu munsi nobaho usanze utobaho ubwo nyene tutangura gukora yego baranavuga n'amaformire ingene we nk'ubukora ingene wikata babwira ati mushara ukwatemwo kane uwo yanditse ico gitabo niwe yaciye avuga ngo nk'ubu ndazi ko ciye uvuga ngo nogiki yacakura baza ati utararonka ako kazi wagiki none gukura ko icakane gusa ugashira hajya nivyo bikunani
rero nawe umunsi uzosanga kari mu itenga hari igihe mpanda haca muri siporo nkaho ndashobora guca ndahaca nuko nimero yawe ya telefone uzocima ego namaze no kunabandikira gusa nkuko yabivuze wa muvukanyi wacu na jewe narabonye ko nabandikiye tuwafuwa nkabona message iri mugabo simbone response ariko narabitawe navuga nti Son Excellence mukuru w'igihugu abantu bose yishura cyangwa umwanya uracuye impero rya muhungu hajya hirya araza ko yima hakuru byo nkwandika izina murakoze kugira bica binyorohera